Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Renaissance nongera ndabaha ikaze muri ano makuru. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize: imvugo siyo ngiro, abarongozi b'inzego zitandukanye bamaze iminsi bakoresha imvugo abatari bake bavuga ko ari nshasha kubera ihumuriza, nkuko muza kumva umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye. Ariko iyo mvugo ikaba itajanye n'ibikorerwa nk'abanywanyi b'umugambwe CNL. Urongo y'uwo mugambwe Agathon Rwasa asaba kwitotezwa ry'abanywanyi biwe rihagarara, nawe nyene muraza kumukurikirana. Impari z'ugwaruka rwavugirije ingoma i Nairobi mihiganwa East Africa Got Talent zatumye abateguye iryo higanwa basohora urwandiko aho bavuga ko iyo misoro ifise uburenganzira bwo kurijamwo kandi atamakosa bakoze. Bati nta bihugu twigeze dutumira, haje imigwi n'abantu ku gatwe kabo. Idonido ya makuru ni Mukanyisase. Abarongozi mu gihugu ntibakimenya gutandukanya ibikorwa bajejwe n'ibikorwa by'umugambwe. Ibi nibishikirizwa na Agathon Rwasa, umukuru w'umugambwe CNL, mu nama yahuje abakuru b'imigambwe yo mu Burundi. Agathon Rwasa agasaba guhagarika gutoteza abanywanyi ba CNL mu mihingo yose y'igihugu no kudasubira gusambura ingoro zose za CNL. Abakora ubwo bibisha bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane. Menace nkuru mbona iri kuri amatora twimirije ni intolerance na diabolisation rimwe na rimwe bamwe bashaka gukoresha. Hanyuma akote dosura hakabaho abatware bamwe bigora kwitandukanya n'imigambwe baba bafite nabo, ugasanga iyo habaye ingorane aho kuja hagati bashaka kugira uruhande begamira, cyane rimwe na rimwe bakanirengagiza ibiba byabaye, ugasanga kumbure n'ingingo zifashwe ntizije zifasha abantu kuba bogira umutima wo gusubiza hamwe, ahubwo zije umenga zobatandukanya gusumba. Hari ibintu biba byisubiriza, ukibaza izo nzego icyo ziriko zirakora cyane iyo zagiye. Hano uvuga nk'ibijanye nka violence tugirirwa, aho n'iri joro ryakeye hari permanence yacu yarahise isenyuwe muri commune Burambi. Iyo permanence yabwirizwa kuba yarinjiwe ku itariki 15 mugabo Stanteri akishishiriza hiwe. Esukiye dommage nuko rimwe na rimwe bevuka amategeko atabaho, akavuga ngo amategeko mugabo waza kuraba amategeko avuga iki, ugasanga ivyo bavuga ngo n'amategeko ari vyumviro cyane by'ifuzo by'iwabo. No ndavuga yuko ari abastanteri bamwe by'ukuri bakwiye gusubirwako. Novuga nka mustanteri wo muri commune Bwambarangwe, inama abantu b'abanyamigango bakora mu permanence izo si inama barinda gusabira impusha, n'ahantu bakorera ibikorwa byabo bya misi yose. Mugabo nejo yarasubire gufata abantu babiri bariko bategura urubanza ruzoba mu ndwimwe n'itsino zibiri gutyo, araye mugasha kuriko bakora inama ngo itazwi n'amategeko. Mu Burundi imigambwe idashigikiye ubutegetsi ngo ifatwa nkuko yo bari imigwi y'ikiroberi. Ivyo navyo bikava ku kahise kabi igihugu cagize. Uwo akaba ari umwihwezo wa Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Kubwiwe abanyepolitike ngo bakwiye kugira inyifato nziza kugira kahise kabi kibagirwe. Kurikira. Twe mu Burundi ahubwo bafashe yuko umenga imigambwe de l'opposition ni roberiyo kubera iki kahise kabi. Utsinzwe ubwo nyene akatangura kugwana, amatora akazoheba kugwana, amatora ashitse mu 2010 umushinga amateka Rwasa yaciye aja muri ADC kibiri acaranyika, acanyeguruka mu 2010 rugiye twegera andi matora. Yarari muri babandi bariko barwanya Burundi nka roberiyo ADC kibi bavuga ko bagwanya igihugu. Cumbwira uno munsi habaye akanjise mako munywanyi wiwe, ucubona ko ari vya bindi bigarutse l'histoire iradukurikira buye. Ico gituma dukwiye kugira imigenzo myiza kugira ngo akahise kacu kabe nikadukurikire. Narumvise umunsi umwe bavuga yumva ariko aravuga ngo umugabo wa Parti UTFNL ngo na CNDD-FDD ngo bagumye mwagatima ko mwishamba. Nk'ubu nkajewe ngize inyifato mbi ubwo nyene bacavuga urabona wa wundi
ngo ariko akoresha igisoda kubera iki babazi yuko navuye mu gisoda nico gituma niyubara kugira ngo ngerageze gukora neza kugira ngo ntibahave baca bangira ko kahise kane nanje rero ndiko ndabwira abanyepolitike turi kumwe tubanze twumve yuko kahise kacu ari kabi duce tuba tuti kuva ubu duce umurongo kuri aka kahise duce rero tugenda muri vyiza tuve muri esprit grégaire kuko opposition kajya tuvuga ngo muganga utavuga rumwe na leta biranamaramaje jewe iyo terume iramaramaje cyane urazi kuvuga yuko utavuga rumwe na leta aha ndazi neza yuko mu bituma injyane zihaba hariho inyifato mbi y'abaserukira leta mu nzego abaguverineri mwavuze ko bakora neza abaguverineri nta kibazo cyabo kuko n'aba administratif muga hariho ba musitanteri rero bari hariya hasi bazabona wa mushinga amateka ngiye nawe agaca yita umukuru agasa usanga ni waganza rero twagomba gusaba duhane nabo basitanteri badakora icyo bakeje none uwo muguverineri wewe yoba mwiza abasitanteri biwari babi yose birakuba mwiza nayo mu bivugwa mu bijanye n'uburezi haraheze indwi zibiri hasa nuko ikibazo kimwe arico gihanze Burundi leta ufatiye ku bushikiranganje bw'indero inama shikiranganje canke inama y'igihugu y'umutekano yakigize ikibazo kidasanzwe ku rwego rw'igihugu abo ni babanyeshure bitaburira ko imyambaro y'ishure kubera bahejeje ikibazo kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza iyo ibintu bisa niyo bija abatari bake batinya ko abo bana bo kwimwe urupapuro rwo guheza ivyigwa vyayisumbuye ku bwa Patrice Ntadohoka umuvyeyi akabaserukira impunzi zo mu bisagara mu Rwanda ngo leta niyo fatira ingingo zifatiye kuvyibonye ku buhinga ngurukana bumenyi hajya leta ni umuvyeyi wabo bose ifata ingingo nifatira ingingo kuri internet nkabijya navyo niko sajya mbere bagize kuko internet ni mu mutwe turavuga barashobora gucurika ibintu bakakwerekana uri gusa kandi utigeze ubagusa bakwerekana ugenda wavura nk'igikoko umuntu ubibona byinshi berekana n'abatwari bameze uko urubibona n'ibyo byo bituma umuntu afata ingingo urumva rero nico gituma turetse n'abana bayikoresha nabi na leta ubwayo ntikwiye kuzirakorera kuri internet ibiba nko muri za Amerika urubibona bagafata umukuru w'igihugu wa Etazini murabona yena baramwerekana none hari umwumva yaciye hano urumva nico gituma ndakubwira yuko gukorera kuri internet ni bimwe mu bihuvya abantu babatware bafata ingingo bo vyitondera kandi bakirinda ko bibe influence mu ma decision kuko twabivuze vyabera inyuma y'ishure umushikiranganje w'indero kugira aca inguvu nkazirya cyari kibazo cyane ciye ubukene bw'amafaranga mu mabanki y'u Burundi buratanguye kugira ingaruka mbi akarorero n'amafaranga agenewe abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi ataragera ku makonte yabo urwandiko rwasohowe kuri uno wa gatanu n'abaserukira abanyeshuri ruvuga ko ayo mafaranga yacerewe hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 3 bivanye n'umugwi abanyeshuri barimwo ariko ubwo rwandiko nyene ruvuga ko ayo mafaranga azoboneka mu ndwiza inyuma yaho leta y'u Burundi ivugiye kugwaruka rw'abatamvyi b'ingoma rwagiye mu higanwa rya East Africa Got Talent rwagiye ruserukira igihugu c'u Rwanda umugwi watunganije iryo higanwa warasohoye urwandiko aho basigura ingene iyo migwi yatumiwe muri iryo higanwa bavuga ko batigeze batumira abaserukira igihugu batumira umugwi umwe w'abarundi baba mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko leta y'u Burundi ikaba yari yafashe ko umugwi himbaza ugizwe n'ugwaruka rw'abarundi bahunze baba i Kigali bagiye mihiganwa baserukiye igihugu c'u Rwanda ngo ingoma z'u Burundi zaramaze kuja mu butunzi mpuzamakungu kandi se umuntu umwe azifitiye uburenganzira kuko zaramaze gukwira ku isi yose zikavuzwa n'ushaka nahato bari umurundi ngo leta y'u Burundi irakwiye kumenya ukundi yo vyifatamwo kuko nawe abo batimbo barengera akarimbi bivugwa na Arnaud Nganje umucuraranzi w'umurundi ico niyumvira nuko ingoma z'u Burundi ni ingoma z'u Burundi kandi hagize ahantu zija sijyambere zibonetse mu bintu mpuzamakungu leta y'u Burundi narumva ni leta y'u Burundi aho ingoma z'u Burundi ziva ukuntu yifata ingoma z'u Burundi zigaragaye n'ukuntu zisohotse abo niko bamenye ukuntu bifata bo mugiki igihari cyo nuko ingoma z'u Burundi zivuzwa ku isi yose sijyambere tubonye abantu bavuza ingoma z'u Burundi turamaze kubona abanyamahanga bandi badafite n'urukoba rw'abirabure bavuza ingoma z'u Burundi kandi ingoma z'u Burundi ni ubutunzi mpuzamakungu bw'isi yose ubunye no kuvuga umuntu wese ku isi arafise uruhusha rwo gukoresha ingoma zaramaze kuja mu butunzi mpuzamakungu nta muntu umwe azifitiye kuzitangira uruhusha cyangwa ntazitangira uruhusha leta nayo nurundi rwego rumenya
uko rukora. Nuko bimeze nje nk'umunyamuziki n'ibintu nzi ku mategeko y'umuziki, ibintu bita droit d'auteur, hajya nta muntu afise uruhusha na rumwe kuri ku ngoma z'u Burundi kiretse hari nk'ikintu cyo kuzisenya kibaye canke zo kuzonona, ahonye umuntu yakwiruka akazivugira mugazi ariko ziravuzwa, nta muntu yahombye ntawe barengeye akarimbi. Arnaud Nganji aravuga kandi ko bajya bagiye muri irya higanwa rya East Africa Got Talent hamwe bishitse bagatsinda ni ku gatwe kabo kuko ntibagiye baserukira leta y'u Burundi, bagiye baserukira umugwihimbaza club. Tumukurikire. Ikintu bajya abantu ariko bavuze ngo muri East African Got Talent bariko barakora, nibaza ko nabajya abantu babitegura baranditse ikete baravuga bati muri rino higanwa nta muntu azaserukira igihugu, umuntu wese yandikisha ku ruhande rwiwe. Namba utegura higanwa umuntu yandikisha ku ruhande rwiwe, ata muntu numwe yaje aserukira igihugu. Nibaza ko hageze kuri iyo ntambwe leta ntacifise isigura canke ivuga ko umuntu atsinda canke adatsindwa kiretse iyo bari bo bamurungitse. Ni kuri ino nkuru nyene dusozerera amakuru twabateguriye, tukaba tubashimiye ko mwayakurikiye naho ubutaha.